turi muri magaze y'amateka Eric Tailleur ni mu ntara ya Gitega intara yagutse imwe mu mamagaze ariko arabikora imwe rudende mu gihugu iguhereza ikagukorera nk'ivyo iriko irakora kira noneho no munsi ndahasanze mwenyewe abizi kunsumvya numva tutaravuga byinshi ko banza tukamuramutsa ukagira ko ubanza no kutubwira neza na neza ino magaze ahantu iherereye. Ego murakoze cyane je banyita Eric Tailleur turi neza na neza impande yo ku Ngoma bare impande y'umusigiti w'Abarabu niho hasanzwe hari imangazini tudandarizamwo ibikoresho cyane cyane byo gushona n'imashini zitandukanye. Ego tukihashika twakiriwe n'imashini nyinshi imashini twahora tubona ku mateleviziyo muri Europe kumbe na hano zirahari. Ego tumaze kubona yuko abarundi bakeneye amamashini menshi atandukanye twaciye dushaka kubapfunyiriza urugendo imashini bahora bagura i Kampala za Dar es Salaam muri Chine tugomba kuzibazanira ngaha nkuko mwabibonye murabona ko zihari murabona hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'amamashini kandi n'ukenera kugura nyinshi ari nk'umufisi ishira hamwe canke amashure ziba zihari aha turazana izishantiye kugira ngo abantu bazi barazibona gusa. Ego wahizinesha ntiyo nk'umuntu ashimye imbona menga ni style ni tirikini yahehiye inye bayita Colonel Mauzer no kuvuga ushimye ntitushati guhinye ntitushati kuzanira igipfunze mu ikarato ukaba ucitwara iyi nayo bayita Silfirage Baby Rock imwe igira silfirage nziza iteye imbere cyane. Ego tubandanije iyi nayo iyi bayita Broderi 20 yikora ama broderi cyane cyane muri ziya mpuzu bakunda kwita ngo ni z'abasenegale ku mabaze y'abagabo cyane ku mabaze y'abagore bayita Broderi 20. Ego hanyuma ahanye hari imashini zisanzwe iyi ni mashini butterfly ordinaire izinye nk'abafise amashuri nizo bakunda gukoresha canke inye ikurikira nayo ni mashini ikomeye cyane iva mu Buhindi yitwa Singer ikora cyo kimwe ni hari abakunda butterfly hari abakunda Singer. Ego hama kandi turafise na zigizage nayo irakora cyane irakora ibisanzwe ikongera igakora zigizage ikongera igakora boutonniere tujya dutoboro tucamo ibifungo imashini ubwoko si ubu gusa turafise n'izindi mashini zitera ibifungo ku mashati ari ziriya zindi kwa kuntu tubona dufashe zitera ibifungo ku mashati canke zigakora ibifungo by'abadamu bijya bifasha gushariza intoze. Iyi rero ibifise uduforoma twishi twiye dutandukanye uduforoma twishi tw'ubwoko bwinshi usanga dukora impuzu ibifungo by'abagore bagashirako n'intuzeye utuntu nk'utu turabona hariho nimero 30 nimero 40 nimero 50 na 60 sinda dutahuye neza utuntu duforoma dukora ibifungo bijya usanga bifunitse mu mpuzu bashobora gushaka ku mpuzu z'abadamu binini rero bifise amanimero hariho gitoya kininiya kiri mu wayene ibi navyo bishabikora za buto pressure ku mashati hamwe mu gufungura utabura gutya ndabibona bijya kumbe navyo nyene murabikora hano utabura ukiri kuraza kugira ngo urasokora kandi bicika ni bibari original. Rero aka kamashini karakomeye cyane karateye imbere kubera gakora ibintu byinshi bivaye n'amaforoma ubagira urakoresha. Hama sivyo gusa turafise n'ibitambara by'amakostime amakostime y'abagabo nibi yenye turabiranguza ushaka bya detaye uracagura muri ibi ukeneye kurangura naho twereka amabara washimye hama tukaca tuyakuzanira ushaka kurangura aha nababwiye yuko dushira ibintu by'amashantier kugira ngo umukiriya aje abone amakurire dufise ibitambara by'ama uniforme navyone nibi navyone tuzana amashantier hari abagura byinshi tukaca tubazanira noneho amasati byose sivyo gusa ibitambara by'abakobwa ngivyo onye navyone birahari navyone turabidandaza
noneho ikintu cyose umutayeri ashobora gukenera canke igitambara c'ubwoko bwose biba bihari. Amapoperine abaririmbyi barakunda kuyagura kugira ngo bakoremo impuzu zisa z'umwambaro, nawe nubabura ko tuba dufise amakorere yose agiye atandukanye. Ni ukuvuga ikintu cyose kijanye no gushona uratubaza, nta na kimwe tuba dufise hano. Biba bihari kabisa, mpamvu nagutangiye ndababwira ati is the one and the only, nta nahandi wabisanga. Igihugu kizima nibaza yuko nabo mu ntara nyinshi zitandukanye bahora babitora, kubera ko mbona ari mwe ba mbere neza cyane gose. Nk'akarorero ni Bujumbura hariho abashobora kudutuma ko tukabitwara bimwe mu byo tuba dufise. Hariho nk'ama pièce de rechange y'imashini, hariho ayo usanga yabaye ababuza ahandi ugasanga baraturondera, hama tukashobora kuyabaha cyane tukarungika za Kayanza, Ruyigi, Cankuzo, bose bahora badutuma hama tukabarungikira. Umuntu ariko aravyumva uburyo vyagutse, numva mwe menga birengeye kudandaza gusa. Harimo n'ikintu umuntu yo kwitangwa kuranguza ku ruhande runini. Ego turaranguza kwe. Ni ukuvuga umuntu ashimye ikintu cy'iwacu akavuga ati nkeneye byinshi, tuca tumuha ku ibeyi nziza yo kurangura. Ego.
mayayavye kirazira kwerekana amenyo ebushpa tumaze tindue sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tailleur. Oho, icyo nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, woba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative. Kaze muri magaze Eric Tailleur, uzohasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magaze Eric Tailleur, uzohasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à surfilage baby lock, machine à surfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'amapiyesi doshaje y'izo mashini zose ndetse n'ibindi bikoresho vyose umutayeri akenera. Woba wifuza kurangura cyangwa kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavutse? Nyarukira muri magaze Eric Tailleur wicagurira igikoresho wifuza. Magaze Eric Tailleur iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mu ishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wifuza kugira ico ubaza? Hamagara kuri nimero 79 193 329. Magaze Eric Tailleur irahari ku bwanyu. Izi rero ni za mashini wari kuratubwira bimeze gute? Okay, nkuko nari nagenda bibabwira rero izi ni mashini tuba twarateranije twaramonse kugira ngo umuntu aguze tuje tuza tumuhe amaguru y'imashini aba yipfuza hanyuma aca twarateranije ushaka kuyitwara mu ikarato naho tuguhire mu ikarato nico gituma naberetse mu mastock atandukanye yuko harimo amamashini ateranije n'ayandi adateranije nk'akarorero murabona aya maguru na maguru y'imashini ya zigzag hajya hari amaguru y'imashini ya singer hakaba n'amaguru y'imashini ya butterfly zose rero tuzaba tuzifise kubera tutozikwiza mu mangazini zose tusha tuzishira muri stock umukiriya aje akagura tusha tumuzanira amaguru abateranije ariko bwa bwoko bwa za mashini zose watwereka hano hari amaguru yazo canke yifuje ko muzimuteraniriza murabikorera hano hanyuma mukayimuzanira mwamaze kubiteranya sawa bitahuye no kuvuga z'ya mashini zose nagenda bereka amaguru yazo menshi usanga ari ngaha atandukanye mugabishitse akaba arizo tugomba kudeplacer mu yindi ntara tusha tuzitwara zipfunze mu makarto tukaziteranya dushitseyo ego kabisa birumvikana ko biba vyagutse cyane bakubwiye ngo abantu bitavye umuhamagaro cyane bari muri yambono kazoza y'igihugu wumve magaze mwakomeje kubona umwanya munini Eric Tailleur ariko kandi nkuko twakomeje kuyaga tubonye hano naho mufise atelier byumvikane ko bino bintu biragutse kabisa hano naho bimeze gute bihuriye he n'ivyo mu mazu umwanya munini muri ko muratwereka Ego murakoze cyane nkuko mubibona ngaha dushitse muri atelier de couture za machine nagenda bereka tudandaza za materiel de couture nabereka byose natwe turabikoresha muri atelier de couture za machine nabereka tudandaza nazo tuba tuzikoresha ngaha muri atelier imashini za coronnerie za broderie za zisanzwe zo turazikoresha aha rero je natanguye ndumutayeri
hanyuma biraduka gushika naho nshobora kubidandaza dukoresha no mu ciyumviro catumye ndabidandaza kwari kubera yuko ama materiel yansumbuwa kugura aka kantu nito kumvise neza umbabarire ati mu buzima bwawe muri kariyere yawe nawe waregeze kuba umutayeri ahubwo nubundi umutayeri nibyo natanguye gukora natanguranye n'imashini zikeyi wanashaka natanguranye n'imashini zibiri gusa hanyuma ndakora umwuga w'igitayeri hanyuma ndabona ukuntu ama materiel de kutira angora kurondera amwe twayatuma mu Buganda yandi twayatuma za Tanzania hanyuma niyumvira ukuntu noza nanje ndabidandaza kugira ngo enze ndabitora hafi n'abagatayeri bagenzi banje baronke aho baza barabigura nico gituma naciye niyumvira kudandaza materiel de kutira mpava ndaduga ku buryo nshobora kudandaza n'amamashini ashona amamashini twabonye kabisa anazimbye bivuze yuko iterambere ryawe ribonekera umuntu wari we wese ryoba ryavuye muri uno mwuga wo gushona neza cane gose byatanguriye mu mwuga wo gushona ego nta zindi business wakoze ku ruhande kuko je nabonye nk'imashini imwe ntikwakubajije igiciro ariko ziri mu mamiliyoni ego birumvikana zirazimba yotera imbere akitwa mu miliyonere mu gihugu cy'u Burundi cyane gose birashoboka gose kandi urumva ko byanashobotse byaranashobotse urumva ko akarorera rimwe byarashobotse gose rero aha tuhakorera ibyo butayeri nkuko mwabyiboneye kandi muri ko murabibona turashona impuzu zitandukanye iz'abana iz'abakuze az'amabrodero iz'amakostime noneho ubwoko bwose bw'amamodere zose turazikora kandi urumva ko tubikora neza kubera n'ibikoresho dusanzwe tubyifitiye si ibyo tuzakurondera ahandi nibyo dusanzwe twifitiye ego bisigura yuko muri babakiriye muronka babagurira ivyuma ariko kandi mwarashize ku rundi ruhande na service zo gushonera abene igihugu batandukanye noneho mukabivanga niyo service yagutse byose ego kandi ico no canda bamenyesha nko bakiriya basanzwe batugurira ibikoresho byo gushona murumva neza yuko baba baguza ama original kuko si ibintu ngiye kurangura ntomboza ni ibintu mbasanzwe mbasanzwe nkoresha donc imashini mbandazikoresha ndamenya original ndamenya izitari original rero urumva ko ntegerezwa kuzana original mbanzi nanje yuko umukiriya yiguze itagenda kumara amazi kabisa bisigura yuko ibikoresho byo muri Eric Tailleur birizewe cyane kuko ni amakarite ari ku isoko aronderwa na cyane ko mwana tubwiye yuko no mu gisagara gikuru ca Bujumbura ikambere no mu zindi ntara barabahamagara kugira mubafashe mu maservice atandukanye haba kubashorera ikambere kwabonye uko mufise n'ibikoresho basanzwe bashonamwo ari byo bitambara mwatwerese umwanya munini ego byose tuba dufise bya original kubera ujemba ndabizi nico gituma n'abantu banshoreye bo mu zindi ntara keshi baguma bandondera ahubwo mumfashe muze kubahana nimero yanje kugira ngo umuntu akeneye ikintu yaba ari kure canke ari hafi ashobore gutelefona hanyuma turabe ukuntu twokimurosa byoroshe nyabona uretse ko twashize ko hano hasi ariko barayibona muri comment ya mbere ahubwo tunagire ko uyibabwira nimero bashobora kubatora ko byoroshe cyane kubera ko service zanyu nk'ubu hari abatangiye kunyandikira muri uno mwanya nyene tino nabo bantu twobatora gute ego nukuvuga rero inimero yanje ya kandi zose zirakora kuri WhatsApp ni 69 159 amajana 813 canke 79 amajana 93 amajana 329 79 493 379 canke 69 159 813 kabisa ego murakoze cyane yari Eric Tailleur Maya yavye kirazira kwerekana amenyo ebushpa tumaze tindwe sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tailleur Oho, icyo nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, waba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative. Kaze muri magasin Eric Tailleur, uzahasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magasin Eric Tailleur, uzahasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à surfilage baby lock, machine à surfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'abapiyesi d'oshaje y'izo mashini zose ndetse n'ibindi bikoresho byose umutayeri akenera. Woba wifuza kurangura cyangwa kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavuze?
nyarukira muri magaze Eric Tailleur wicagurira igikoresho wipfuza. Magaze Eric Tailleur iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mwishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wipfuza kugira ico ubaza, hamagara kuri nimero 79 193 329. Magaze Eric Tailleur irahari ku bwanyu.